Top 10 indirimbo 10 ziriko zirakunzwa muri uku kwezi. Mbe ndakubwiye top 10 cyangwa indirimbo 10 z'amahiti ziriko zirakunzwa mu gihugu no hanze y'igihugu. Guys, je narababwiye jewe The Monster sizokwigira ndabatenguwa, jewe nzobasangiza ivyo Burundi bukomeza kunguka cyane cyane mu muziki w'u Burundi. Guys, nico giye wumvirize ukoresha amaso n'amatwi, ivyo vyose utabikoresheje ntushobora gusobanukirwa ivyo ndiko ndakubwira cyangwa ivyo ndiko ndavuga. Guys, cyangwa ivyo uri kurabonesha amaso yawe ntushobora kubitahura mu gihe utakoresha ivyo vyose bibiri ndakubwira. Tudatinze reka nzabahe icyanzinzuye. Guys, ku mwanya wa 10 turasanga umuririmvyikazi bitwa Moni Afrere. Indirimbo ikomeje kunyiganza abanyamahanga ndetse n'abarundi kuko indirimbo ivyitwaramo neza. Mu minsi ibiri ikubise views 80,000 vy'ama views. Indirimbo ikomeje kunyiganza abanyamahanga ndetse ikomeza ibinjira mu mitima. Niyo mpamvu ndakubwira ati bashiki bacu bahagurutse magabo babereke ko bari ku kivi. Ku mwanya w'icenda turabona indirimbo yitwa Noma Sana. Indirimbo yitwa Noma y'umuririmbyi yitwa S-Boy, yahoze ari muri Bantu Boy, yahoze ari mu mugwi ari kumwe na Kiriku Akiri, ari kumwe na WJ once again na ba Berry Music. Guys, S-Boy indirimbo yitwa Noma, indirimbo ikomeje kuvyitwaramo neza, ikubise views 116 vy'ama views kandi mu gihe gitoya cyane. Numva amakuru ansumira ino ndirimbo ikomeje gukundwa mu gihugu ca Uganda cyane, mbere mu Burundi si cyane, ariko mu gihugu ca Uganda na Tanzania ino ndirimbo ikomeza kubinjira. Indirimbo ikomeza kwigarura imitima ya benshi ga muri East Africa. Guys, ku mwanya w'umunani turasanga indirimbo yitwa Niwobikora Niwobishora y'umuririmbyi akomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nawe sunze bamwitwa Eri Pro. Indirimbo ikomeje kunyiganza yongera yinjira abantu benshi cyane nga mu gihugu no hanze y'igihugu, yongera yigarura imitima ya benshi, yitwa Niwobikora cyangwa Niwobishora. Indirimbo imaze igihe gitoya cyane ikubise views 153. Indirimbo ikomeje gukundwa. Guys, iyo iza ku mwanya w'umunani ga mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ndababwira ati ino munsi turi kurabira indirimbo 10 zabaye amahiti ga muri uku kwezi. Indirimbo zasohotse muri uku kwezi ziyongera ziba amahiti, zirakundwa cyane, ndongera zikundwa nga mu gihugu, ndongera zikundwa no hanze y'igihugu. Arico bitwa top 10 indirimbo 10 z'amahiti ga mu. Ku mwanya w'indwi turasanga muzehe Kidumu Kibizo Kibuganizo. Indirimbo yiwe yitwa Ntabwoba Mpagaze Bwuma. Indirimbo ikomeje kwinjira benshi mu gihugu ca Kenya, nta yindi ikomeza kuvuzwa muri Kenya no mu Burundi. Iyo ndirimbo burya ikomeza gukundwa cyane, yitwa Ntabwoba. Iyo ndirimbo ukomeje kuyiraba ni indirimbo burya iteye ubwoba, burya naho yitwa Ntabwoba uriko urayiraba uca ubona ko umusaza yateguye, yitwa Kibido Kibuganizo. Indirimbo iza ku mwanya w'indwi yakuzwe cyane, iri mu ku kwezi nyene. Indirimbo yabaye hit mu gihugu no hanze y'igihugu. Guys,
ku mwanya wa gatandatu turasanga Lampadina, indirimbo yabikoze neza biracika nga mu gihugu no hanze y'igihugu. Indirimbo ikomeje kwinjira ifise vyuzi ibihumbi 277 y'umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nawe si wundi wamwitwa Boy cyangwa umwitwe Gusto cyangwa umwitwe umwana w'isezerano. Umwana akomeza gukoma yongera yinjira imitima ya benshi kuko uno mwana yakoze amayiti menshi. Indirimbo iza gukundwa rero nayo nyene isohotse muri uku kwezi, iri mu mahiti mu ndirimbo 10 natoye zabaye amahiti zagiye zikundwa ga mu gihugu no hanze y'igihugu. Umwana yitwa Boy ku ndirimbo yiwe yitwa Lampadina, indirimbo imeze neza cyane, indirimbo ikubise views nyinshi mu minsi mikeya cyane, indirimbo ikubise views zishika ku 277. Jewe ndababwira ko aba bana bazobakoma bongere babakobe. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuririmbyi yitwa Rinoji, indirimbo yitwa Babi, indirimbo ikomeje kuvyitwaramo neza. Iyo yo bavuga ko mu kwezi izoba ikubise 2 miliyoni y'amavyuzi ataba hindi barimwo. Indirimbo ikubise views nyinshi zishika ku 313 kandi indirimbo iracagenda. Umupeta akomeza bakoma yongera bakoma. Mwibuke ko uyu mwana yakoze abayiti menshi ari wo bitwa Rinoji ki. Indirimbo yitwa Babi ikomeza kwigarura imitima ya benshi no nga mu gihugu, nayo iri ku rutonde rw'indirimbo 10 zatowe nga mu gihugu zisohowe mu kwezi kumwe. Irimwo yabaye amahiti, irimwo mu yazabaye amahiti nga mu gihugu no hanze y'igihugu. Indirimbo ikomeje kwigarura imitima ya benshi, indirimbo bakomeza bayakira neza cyane. Umwana akubwira ati Babi. Ku mwanya wa kane turasanga Mr. Kung Fu cyangwa Mr. Master, umusaza rap commando ariwe bitwa Beefes on the floor. Indirimbo yitwa Oya Never ntigikunda, indirimbo yitwa Oya nayone iri ku rutonde rw'indirimbo 10 zatowe nga mu gihugu zabaye amahiti muri uku kwezi. Indirimbo ikubise views 329 mu minsi mikeya cyane, ntirarenza ukwezi kumwe. Njyewe ndababwira ati aba basaza barahari kandi bari magabo ni guharanira umuziki ugere kure. Njyewe ndababwira ati top 10 irateguye neza cyane, naga top 10 kumutse, amahiti yumutse, indirimbo zumutse, imiziki yumutse muri uku kwezi. Kandi ndazi ubu tuvugana agira wongera abatse mu yindi bombe ari kumwe n'umusaza Mugani. Indirimbo rero iri ku rutonde rw'indirimbo twatoye 10 zabaye amahiti muri uku kwezi. Iyo ndirimbo igira kane nga mu gihugu cy'u Burundi iri hit. Indirimbo iza ku mwanya wa gatatu niyo muririmbyi yitwa Diodoni D1 ku ndirimbo yiwe yitwa Tesa. Indirimbo nayo yene ije ku rutonde kw'indirimbo zatowe mu kwezi kumwe zisohowe, iri mu ndirimbo igira gatatu nga mu gihugu yabaye hiti, ifise views 383. Urumva ko isong iri hit no nga mu gihugu no hanze y'igihugu. Jewe ndababwira mukanka kumva, jewe sinzokwigera ndabatererana kubabwira amateka y'umuziki w'u Burundi, ahubwo kubatererana zoza ndabasangize ivyo Burundi uko burunguka. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuntu. Nyimara kuvuga umuntu cumenya ari ku umuntu
nyene y'umusaza ntarinze kuvuga mu izina ari wo bitwa Satura Bizimana Abubakar cyangwa the king of music in Burundi, cyangwa umwitwe Mr Humutu, cyangwa umwitwe Mr Kirisese. God, indirimbo iza ku mwanya wa kabiri ga mu gihugu cy'u Burundi nawe ni yabaye hiti, iza ku mwanya wa kabiri muri uku kwezi. Ni indirimbo 10 twatoye ga mu gihugu cy'u Burundi zabaye amahiti. Ino ndirimbo yitwa Umuntu y'umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi no hanze y'igihugu, umuririmbyi ayoboye abandi yitwa Satura, niwe aza ku mwanya wa kabiri mu ndirimbo twatoye muri uku kwezi zabaye amahiti. Guys, ku mwanya wa mbere turasanga aha ni hehe, mbega turi ni hehe, ndakubwiye turi ni hehe, cyumenya songe ntarize kuyivuga kuko nyimara kuvuga aha ni he, cyumenya icyo nashatse kuvuga jewe the monster. Ndababwira aha ni hehe. Assalamu alaikum ku banteze ibisi, cyangwa assalamu alaikum kubifuza ko natera imbere. Cyumenya umwana yayiririmbye. Iyi niyo ndirimbo iza ku mwanya wa mbere ga mu gihugu cy'u Burundi mu ndirimbo 10 twatoye muri uku kwezi, zisohotse ukwezi kumwe muri uku kwezi zabaye amahiti. Iyo niyo ndirimbo yabaye hiti gaha mu gihugu cy'u Burundi. Guys, ndakubwira ati aha ni hehe y'umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, yosonge bamwitwa Kiri ku akiri cyangwa ikidoma cyo kwa Ntare. God,